Ubikije amafaranga muri microfinance uronka inyungu iri hagati y'ibice 4 n'ibice 8 kwijana ku mwaka. Ugiye gusaba ingurane naho bakwaka kuva ku bice 14 kwijana vyayuguranye. Ivyo bintu muvyumva gute? Harimwo agahaze. Prosper bazombaza icegera c'umukuru w'igihugu abona ko amashira hamwe yo kuziganya no kuguranana akuye kuduza inyungu aho umuntu yabikije amafaranga yiwe. Hari inama yatunganijwe mu kwa mbere k'umwaka uheze wa 2023 yiga ku bibazo biri mu gisata c'ama microfinance. Muri iyo nama hari uwagize ati abantu benshi bariko barashinga amashira hamwe yo kuziganya no kuguranana microfinance. Ati zirinjiza canke hari ibindi biharuro biri inyuma. Ico kibazo kumbure nawe uramaze gucibaza uko ubona microfinance ziguma zugururwa hirya no hino. None ivyayo vyifashe gute mu Burundi? Niyo nkuru nyamukuru tuzakurabira hamwe no Musi. Amahoro neza, ni David, nizere ko meze neza. Ama microfinance areze. Aho uca mu gisagara ca Bujumbura ndetse na hamwe hagati mu gihugu haguma havuka nshasha. Nk'akarorero mu bihumbi 2021 banki nkuru yemereye gukora ama microfinance 41. Uno musi gitigiri c'ama microfinance arenga 70 kandi ni vyiza kuzigwira. Prosper bazombaza ni wavuga ko amashira hamwe yo kuziganya no kuguranana afise uruhara rudasanzwe mu iterambere ry'igihugu. Gwafasha mu kugwanya ingeso yo kubika amafaranga imuhira, tesorisation. Abanyagihugu baraheza bakabika amafaranga yabo ahantu hatekanye. Muri ya nama yo mu kwa mbere 2023 Glycerima Nirambona yarashinzwe igisata c'ama microfinance mu banki nkuru yaratanze icigwa. Ngo ama microfinance make cyane niyo yonyene yubahiriza amategeko azigenga. Aho ni kuri 69 yari yemewe. Zimwe mbere ngo zariko zirugara imiryango, izindi ziriko ziragerageza kunagurwa redressement. Bimwe mu bibazo bikunze kuboneka mu microfinance ngo ni nko kudatanga ivyegeranyo vy'ivyaranguwe ku mwanya canke zigaha beneyo ingurane y'umurengera zikaja zihomba. Nko mu 2021 barabye muri rusangi basanga amafaranga ngana n'imiliyaridi 427 z'amarundi ariyo yarabitswe mu microfinance. Marie-Louise Kamikazi, umuyobozi shingwa bikorwa w'ihuriro ry'amashira hamwe yo kuziganya no kuguranana RIM, we avuga ko urugera ayo mashira hamwe yo kuziganya no kuguranana asaba k'inyungu abakingurane ruvana n'urugero rw'inyungu ufatirwa ko taux d'intérêt directeur rushingwa ni banki nkuru y'igihugu. Iyi banki nkuru ishinze urugero rw'inyungu ufatirwa ko ku bice 12 kwijana, abatanga ingurane ntibashobora kuja munsi y'ugo rugero kuko bokora bahomba. Marie-Louise Kamikazi asaba leta ko yokorohereza ibikorwa by'ayo mashira hamwe kubijanye n'amakori. Ngo ni hako gahengwe koshikira umunyagihugu yitura amashira hamwe yo kuziganya no kuguranana. Ikindi kibazo nuko mu Burundi aho abarimyi bagera ku bice birenga 84 kwijana by'abanyagihugu bose, ico gisata kigaterera ibice 40 kwijana mu butunzi bw'igihugu PIB. Ibice 10 kwijana vy'ama microfinance yonyene ari yatanga ubwoko bw'ingurane zihariye zigenewe abarimyi. Nko mu mwaka wa 2023 ku ngurane y'imiliyaridi 900 zatanzwe n'amashira hamwe yo kuziganya no kuguranana n'amabanki, ibice 13 kwijana vyonyene niyo ngurane yahawe abarimyi. Marie-Louise Kamikazi amenyesha ko igisata c'uburimyi kitizegwa iyo hageze gutanga ingurane. Ngo biva ku kuntu igisata c'uburimyi kibangamirwa n'ihindagurika ry'ibihe bigatuma icizere c'uko ingurane bazoyigaruza itakara. Nayo Marie-Louise Sabiyumva arongoye ishirahamwe ryo kuziganya no kuguranana CECM abona ko abarimyi benshi atabumenyi bafise mu gutunganya imigambi ishobora kwemegwa mu mabanki kugira ihabwe ingurane. Kwayo ma microfinance ashingwa kugira ashigikira iterambere mu gihugu, hari akarusho kayo mwebwe mubona. Tutandukire inkuru ngufi nazo. Ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB ryaraye rigabanya amabisi abiri yunguruza abakinyi. Ingabire ya Arabia Saudite izofasha mu kunguruza imigwi serukira gihugu mu mupira w'amaguru. Umukuru w'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB General Alexandre Muyenge niwe yagiye kwakira iyo mfashanyo muri Arabia Saudite.
Ikigo cyo gukomeza imigenderanire y'urudandazwa hagati y'Uburundi na Afrika y'Epfo, Chambre de Commerce Burundi Afrique du Sud, caremerewe gukora ku mugaragaro. N'uruhusha rwatanzwe n'ikigo cy'igihugu kiraba ivy'amasosiyete cyo muri Afrika y'Epfo kuri wa 12 Myandagaro 2024. Vyitezwe ko iyo ngingo izotuma kuva ibidandazwa bitandukanye vya Made in Burundi bizokwinjira vyoroshe muri Afrika y'Epfo, azobe kandi ariho bidandarizwa. Ngo umuntu yobisanga muri ico gihugu atiriwe aracumukura. Ico kigo kizofasha kandi abanyavyashara b'Abarundi gukomeza imigenderanire n'abagenzi babo muri Afrika y'Epfo nkuko tuvyiganirwa n'abegereye ico kigo. Ikigo nk'ico kigize ca kabiri inyuma y'igisanzweho hagati y'Uburundi na Canada. Hariho kandi n'icimirije gushigwaho hagati y'Uburundi na Maroc. President Evariste Ndayishimiye ati tugira dutangura umugambi w'uko abana basubira mu mashuri yo mu ndaro kugira ngo bakure bazi igihugu kandi bazi no kubana kuko ni ikintu gikomeye. Yabivugiye mu birori vya Inkerebutsi Day, umunsi wahariwe gutera intege urwaruka runyamigambi, hari kuri uyu wa mbere igenekerezo ya 12/2024. Leta y'u Burundi rero yakenyereye umugambi wo gusubizaho amashuri y'indaro. Sinzi ko mwibuka tubabwira mu makuru yacu ko umushikiranganje w'indero François Havyarimana avuga ko leta itegekanya kongereza abanyeshuri 5,000 ko bitigira bisanzwe bihari vy'abanyeshuri biga mu ndaro. Kunagura amashuri y'indaro bije umunyeshuri yiga mu ndaro yandikiwe amafaranga 1,400 y'amarundi yo gufungura ku Musi. Mwakoze kudukurikira. Aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News. Ahanje tuzosubirejo.